Ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira televiziyo Isanganiro, kaze muri no mwanya w'amakuru twabateguriye, nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Guhanahana ubuhinga bwo guhangana n'ibiza mu gihe bishitse mu bihugu bigize ishirahamwe ry'inama nkenguzamateka muri Afrika no mu bihugu vy'Abarabu, ni bimwe mu vy'abakenguzamateka bari muri iryo shirahamwe biyemeje kuri uyu wa kabiri mu gihe hasozegwa inama y'iryo shirahamwe yabereye mu Burundi. Amaleta yo muri ubwo burere akaba yasabwe gushinga imigwi yo gutabarana mu gihe c'ibiza. Haracibonekeza imirongo y'abatondera igitoro ku mastation atandukanye bagenzi bacu baciye ko igitoro mucari kiriho muri rusangi naho imirongo yari miremire. Amakuru sayo gusa mu mwanya nido. Ndasekwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazina muntu. Ngo nashira hamwe na rimwe riremerwa gukora ku mugaragaro kugira ngo rifasha abarundi bifuza kuja gukora akazi mu gihugu ca Arabie Saoudite. Colonel Pitas Masumbuko, umukuru w'umugwi w'igihugu jerwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, yabishikirije kuri wa kabiri mu nama bagiranye n'abaserukiye igihugu ca Tunisie kugira ngo barabire hamwe ivyo kugwanya urudandazwa rw'abantu aho bigeze. Amenyesha kandi ko hari amashirahamwe ariko atanga inyigisho zitarizo kandi ngo bagatwara amafaranga abanyagihugu. Kubwiyo ngo aya mashirahamwe abwirizwa gukurikiranwa n'amategeko. Tumukurikire. Nukuvuga ko abarundi bifuza akazi kugira ngo bagende gukorera muri ico gihugu, kuko ico gushika no munsi dufitaniye amasezerano, bazotwagwa canke bazorondegwa nayo masosiyete yigenga, les sociétés privées nkuko vyasiguwe n'ubushikiranganje bubijejwe. Ariko muri no misi bamaze imisi twumva ko hari abantu hirya no hino bariko baratanga inyigisho kandi ugasanga bariko barakana amafaranga abo barundi bifuza kugenda kuronka akazi. Twagira rero iyo nyifato tuyitera ivyatsi, kuko sivyo. Nta societe nimwe iremererwa ku mugaragaro uno munsi kugira ngo ikore igikorwa, ariko mu misi mike cyane amatu yadusumira kandi turabikurikirana ku munsi hariho amasosiyete ari kararondera ibikwiye bisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuja ku kivi. Ariko no munsi turiko turabaha iki kiganiro, nta societe nimwe iremererwa ku mugaragaro ishobora kuba yokora ivyo bikorwa. Abo rero bikikamukiza ugasanga bariko baraka amafaranga ngo kugira tukuronsa akazi tugire gute, bariko barakora amakosa. Abo nabo gukurikiranwa n'amategeko. Tukibaza ko mu gihe kumbure abazoba bemerewe ku mugaragaro bazoheza bakabikora neza, kandi tukamenyesha ko ku by'ukuri nta faranga na rimwe ribwirizwa gusabwa uriko agenda kurondera akazi. Ntidushobora igihugu nigishobora kuronderera akazi umuntu yitwa kwa Kenye hama ngo bagaruke kuza kumwaka amafaranga kugira agende kurondera akazi. No kuvuga ko rero bizo bitunganijwe neza. Twashaka rero ko abo bantu bariko barakora ayo makosa by'ukuri bo yareka kugira ngo abarundi baronkejwe ako karyo bashobore kugakoresha neza. Tugatera kandi nakamo kuri abo barundi bazogirirwa ayo mahirwe kugira ngo bagende kurondera ako kazi, bazira byifatemo neza kuko bazoba ariko baracira inzira abandi. Abagize ishirahamwe ry'inama nkenguzamateka mu bihugu vya Afrika n'ivy'Abarabu biyemeje guhanahana ubuhinga bwo guhangana n'ibiza igihe bishitse muri ubwo burere. Hasozegwa inama igira 9 yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'inkurikizi zikiza ca corona n'ingwano yo mu bihugu vya Ukraine na Russie. Gushinga imigwi yo gutabarana mu gihe cibiza ni kimwe mu vyo amaleta yo muri ako karere yasabwe. Idonido na Jean de Dieu Irakoze. Inyuma y'imisi ibiri hakoranye inama y'ishirahamwe ry'inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika hamwe n'ivy'Abarabu mu Burundi, ibikorwa vyinshi vyiyemeje gukorwa kugira ivyo bihugu bishobore guhangana n'inkurikizi za politiki canke z'ubutunzi ziva ku kiza ca corona hamwe n'intambara iri kibera mu gihugu ca Ukraine.
Muri ivyo bikorwa mu itangazo rirangiza iyo nama ryasomwe n'umukuru w'uwo muryango aseka biyemeje guhanahana ubuhinga bwo guhangana n'ibiza igihe cyose vyadutse muri ako karere. Ku ruhande rw'amareta y'Abarabu n'Abanyafrika gukomeza gufashanya kugira ivyo bihugu vyikwize mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'amasoko ntanganguvu mu mareta y'ivyo bihugu hamwe no gushinga uburyo bwo gutabarana mu gihe cy'ibiza biri mu vyasabwe amareta yo muri ako karere. Imbere y'uko iyo nama irangira, umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Ali Yusuf yari yamenyesheje ko Afrika hamwe n'ibihugu vy'Abarabu vy'amabizira akarenganyo mu gushikirwa n'inkurikizi za politiki n'ubutunzi bivuye ku bihugu bitunze. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije. Ishirahamwe Caritas Burundi rimwisekeza ryo kwegeranya imicafu igizwe n'amacupa yo mutumwanya mu ntumbero yo kwitabira akamo ka papa ahamagarira nako abakristu kubungabunga ivyaremwe. Patiri Jean Baptiste Hakizimana, umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi, mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa kabiri, amenyesha ko hambavu y'ivyo bikorwa bigisha abantu kwijukira gukoresha vya bisandugu vyegeranirizwamwo imicafu, bakanabasigurira amategeko ahana abatagaguza imicafu ahariho hose. Tumukurikira. Kuva muri Nyakanga umwaka wa 2015 Eklezia yarashizeho ikiringo cy'ivyaremwe gitangurana nkuko nabibabwiye n'igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda k'umwaka utashe, ari umunsi mpuzamakungu wo gusabira ivyaremwe, kigashika kw'igenekerezo rya 4 Gitugutu ari umunsi wo guhimbaza umuvunyi yaje gashira imbere gusonera ivyaremwe kandi akerekana ko vyobwirije kuduhimbara. Uwo muvunyi nawe yitwa Francisco w'Asizi Mweranda. Uyu mwaka duhimbaza ico kiringo ku civugo kivuga giti dutega amatwi akahamo k'ivyaremwe. Twebwe rero inyuma y'igisabisho cyo kugurura iki kiringo cy'ivyaremwe twarahejeje turategura isekeza rijanye n'isuku hamwe no kurondera gusukura ibi bisagara vyacu mu Burundi, maze iyo micafu ikazokwegeranwa cyane cyane ivyo bicupa vy'amaplastike tuzoheza tubihereze ishirahamwe Liquids kugira ngo baheze babihinguremwo ibindi bikoresho, gutyo twumve ko niyo micafu twabona umengo yo tugira nabi dutegere ko ishobora kuvamwo ibindi vyiza. Ariko ibikorwa nyezina vy'umukwanguro bikazobera hajya ku isoko ya Kotebu ku munsi wa 4, bizoce bibandanya ku wa 5 ku nkengere kiyaga ca Tanganyika, tuyifatanye no guhimiriza mu bibanza bihuriramwo benshi kugira ngo ico kikorwa dusabwe twogisangira na benshi. Ivyo bikorwa bizoza biratangura isaha 2 birangira isaha 6 z'umutaga, guhimiriza gukoresha tujya rusandugu twita pubere, kudata imicafu mu bibanza bitabigenewe, kuvangura imicafu imuhira, gusigura amategeko ahana abatagaguza imicafu mu nzuzi n'ahandi n'ibindi, tuzoheza tubigire ishimikiro. Tuve mu gisata c'ibidukikije tuje mu gisata c'ubudandaji. Igitoro kiraboneka muri rusange ku mastation amwe yo mu gisagara ca Bujumbura, nubwo biruko haracibonekeza imirongo y'imiduga itondeye ico gitoro nko kuri station benshi bita kwa Gwankineza, imwe mu mastation télévision Isanganiro yagendeye kuri wa kabiri. Eliza na Karutimana. Ku masitasiyo amwe mu gisagara ca Bujumbura télévision Isanganiro yagendeye imbere y'umutaga kuri wa kabiri, hari imirongo y'ingendeshwa zirindiriye guhabwa igitoro. Nko kuri sitasiyo iruhande y'ihuriro ry'amabarabara hafi ya Place de l'Indépendance, abahakorera bari bafise imyido kuko babuze igitoro. Muri ako kanya nyene baca barakibazanira, umunezero wari wose kuko bari bakirindiranye igishika. Kuri sitasiyo kwa katikati ho umurongo w'amamodokari ni wari munini. Igitoro cari kihari, uwucifuje akironka mu mwanya muto.
kuri sitasiyo kwa Rwankineza kwibarabara gitiriwe Iprona neza na neza hari kiraro co hejuru imodoka zari zikikuje iyo sitasiyo abantu bari benshi barindiriye gushikirwa naho batavugiye ku vyuma vyacu bavuze ko hari igitoro kingana n'ilitiro 5,000 bakabona ko kidashobora gukwira imodoka zari zikirindiriye. Mu makuru avugwa mu makungu Ubuganda ngo bwiteguriye kubandanya itunganya ry'umugambi wo gucukura igitoro naho umuryango w'ibihugu vya Buraya wavyiyamirije kuko ngo uwo mugambi ufise ingaruka mbi ku magara y'abantu n'ibidukikije. Amakuru dukesha Euronews amenyesha ko umugambi uzoja mu ngiro mu 2025. Inkuru twatorokanijwe na Sheila Irambona. Ngo igitoro cyacu gitegerezwa gucukugwa mu 2025 abanyagihugu ntibakwiye kwihebura ngo ayo n'amajambo Yoweri Museveni yakoresheje mu guhumuriza abanyagihugu biwe n'abagwiza tungo b'abashinwa n'abafaransa batanze uburyo muri uwo mugambi. Ayo makuru amenyesha ko mu byo bashize ahabona umuryango w'abanyaburaya wavuze ko uwo mugambi ushobora konona ubuzima kiremwa muntu n'ibidukikije. Kampala na Dar es Salaam ngo nabo biyamirije iyo nyifato ishaka kubasubiza mu ntwaro y'igikoroni bakaba basavye ko bo kubaha ubwigenge bwabo. Ngo hari mu kwezi kwa kabiri aho Total Energy yamenyesha ko yagize amasezerano angana miliyari 10 n'Ubuganda na Tanzania hamwe n'ishirahamwe ry'abashinwa. Ayo mahera akazokoreshwa mu kubaka umuhora oleoduc uzocamwo ibitoro na gaze w'uburebure bungana ibirometero 1,400. Uwo muhora ngo ukazofatanya gisement ziri mu kiyaga Albert n'inkengera za Tanzania. Ibihugu vya Buraya bikaba biharura abantu barenga 100,000 bashobora kwimugwa. Ngo abashinga amateka ba Buraya bakaba basavye ko hoba imizibukiro itanzwe kuri abo bantu. Abashinga amateka bakaba basavye kandi Total Energy ko bosubiza inyuma uyo mugambi umwaka umwe kugira barabe ko atayindi nzira bocishamwo uwo muhora, inzira yotuma hakingirwa ibinyabuzima bikingiwe. Ni kuri iyo nkuru dukesha ikimenyesha makuru Africa News duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire kubona mwayakurikiye, mugira ibihe vyiza kuri televiziyo Isanganiro.